ikaze wewe uriko dukurikirana hano kuri studio yacu. Turaguhaye ikaze hano kuri Kwizera 90 TV. Turaguhaye ikaze mu biganiro byacu. Turaguhaye ikaze mu biganiro byo kuno munsi w'Imana. Turaguhaye ikaze hano mu studio yacu. Nkuko twama tubikora umunsi w'Imana tuba turi hano mu studio kugira ngo dushobore kuganira no kwaruka, dushobore kuganira n'abantu, tugane n'uwari wese ariko aradukurikirana kugira ngo tubandanye twiyibutsa, twibukanya ibintu n'ibindi bitandukanye na cyane biciye mu ijambo ry'Imana. Uno munsi rero turafuraniye turi hano muri studio. Uno munsi tukaba tugiye kuganira ibintu bimwe ku bijyanye n'ijambo ry'Imana. Tukaba tugiye kuganira ijambo ry'Imana rijyanye n'icyigo tuvuga ati ibihe by'iherezo, iby'igihe cy'iherezo, aho tugiye kwibukanya iby'igihe cy'iherezo uko bizoba bimeze. Igihe cy'iherezo ni igihe kigoye cyane kandi ni ibintu twahishuriwe tutaranavuka, twashoboye kumenya, tukigishwa, mbere tukanabona n'ibindi bimwe uko ibihe by'igihe cy'iherezo uko bizoba bimeze. Wowe rero tugusaba, wowe uriko dukurikirana hano mu studio yacu, tugusabe ushobore kugira share, ubandanye ugira share kugira ngo ibiganiro byacu bikorera hano bishobore gushika kuri benshi. Turashimira wewe udukurikirana kuri Facebook Live, turashimira na wewe udukurikirana kuri channel yacu ya Kwizera 90 TV. Turashimira cyane wewe ubandanya ugira share. Tugusabe rero ubandanye ugira subscribe, utumira n'inshuti n'abagenzi kugira ngo ibiganiro byacu bizoze bibashika ko muri benshi mu kugira subscribe ku channel yacu, no kudukurikirana kuri Facebook Live. Turashimira wewe uriko uradukurikirana hano muri studio yacu. Tugusabe kubana natwe inyuma ya kano karuhuko. Turaba tugarutse hano muri studio kugira ngo tubandanye tuganira. Kwizera 90 TV iragushikiriza ibiganiro bitandukanye, inyigisho z'ugwaruka gwerekana impano zitandukanye kugira uzisangire n'abandi. Kwizera 90 TV irigisha abana ibintu bitandukanye. Kwizera 90 TV turagushikiriza utugenegene n'ijambo ry'Imana ku bwinshi. Kwiragiza ibiganiro vya Kwizera 90 TV mu nshuti n'abagenzi. Kwizera 90 TV, Kwizera 90 TV iraguha n'umwanya kugira ngo utange impanuro kugwaruka tutaravye aho uherereye. Kwizera 90 TV makes life better. Imbere y'uko tubutangura kuganira ijambo ryacu, tubanze tutangure n'isengesho. Turagushima Mana yacu ushobora byose, turagushima kuri Imana, turagushimira kwa Mana tusiganye mu bihe byose. Turagushima Mana wowe washoboye gushikama ino saa tukiri bazima. Benshi bashoboye gusiga, bashoboye kubura ubuzima bwabo, n'abandi bashoboye kuba bari mu bitaro kano kanya. Ariko wowe Mana muri kano kanya washoboye kutuzigama, washoboye kutugira neza tugashika hano Mana no kuganira n'abantu bawe tukiri bazima Mana, duhumeka umwuka w'abazima. None Yesu Kristo turagushima kuri Imana, bandanya kubana natwe muri ino jambo tugiye kuganira Mana, bandanya kubahezagira n'abariko bararyumviriza Mana. Mana tubane natwe, abari wewe wivugira, kubandanye no kutwigisha Mana. Tugusabye Mana uhezagire uriko araryumviriza, rigire icyo rimufashije, rigire n'icyo rimwigishije. Natwe Mana ubandanye kutuzigama, ubandanye no kutwigisha no kuduhanura. Mana waravuze yuko nta kintu kizoba ku bwoko bwawe
atawe utagaburiye abasavyi bawe. Mana bandanya kutuburira, bandanya kubana natwe, bandanya kudukundisha Mana ijambo ryawe, eka bandanya kuduha intege zikwiye Mana yo kuvuga ijambo ryawe no kuganira ijambo ryawe no kumviriza ijambo ryawe. Turataramuje abadayimoni baza kusamaza abantu bari kuganira ijambo ryawe no kumviriza ijambo mu izina rya Yesu Kristo, maze umwe wese ahari abane nawe Mana. Turagushimira kuri Mana, turashimira ko amabanye natwe ibihe byose. Tugusabye muri wikeyi byinshi ubandanye bidehera ubuntu n'imbabazi, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Turaguhaye kaze kandi hano mu biganiro byacu. Kwizera 90 TV ni TV ishobora kuguha umwanya kugira ngo ushobore kuganira no gwaruka biciye mu ijambo ry'Imana, eka biciye no mu mpanuro zitandukanye. Eka ubandanye kwana natwe kugira ngo ubandanye gukurikirana ibiganiro byacu. Rero tudatsinze dushobore tugende dusome hariya mu byahishuwe 13 ku murongo wa mbere turashitsa kuri 2. Turasoma umutwe w'amajambo uravuga ati Yohana yerekwa ibikoko bibiri. Nuko haravuga ati gihagarara ku musenyi wo ku kiyaga, mbona igikoko ciburuka kiva mu kiyaga gifise amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yaco hari imigara 10, no ku mitwe yaco hari amazina y'amarogotano. Ico gikoko nabonye cyasa n'ingwe, amajanja yaco yarameze nk'ay'idubu, akanwa kaco kari kameze nk'ak'intambwe. Ca gisato giha ububasha bwaco no kuja ku ngoma yaco, eka n'ubutware buhambaye. Cuti namwe bagenzi, aya n'amajambo akomeye cyane, aho twumvise yuko hiburutse igikoko kiva mu kiyaga gifise imitwe myinshi, gifite n'amahembe menshi, eka gifise n'amazina y'amarogotano. Amazina y'amarogotano muri Bibiliya iravuga yuko ari amazina yo gutuka Imana, n'amazina muri make yo gusebya Imana. Gusebya Imana, kuvuga nabi ibijanye n'ivy'Imana. Nkuko musanzwe mubimenyereye, eka mubyumva mu nyigisho nyinshi zitandukanye, haba mu mashinga atandukanye, haravugwa yuko mu gihe cy'iherezo hazoba ibintu bikomeye cyane. Hazoba ibintu bikomeye cyane, eka habeho imidurumbanyo hirya no hino, eka habeho ingwano, injyane, eka no gukunda amafaranga, eka no kwikunda abantu bo ubwabo badakunda bagenzi babo. Ubwo rero turavye mu byahishuwe, tuhagenda dusoma, tuzobona byinshi, muzobona byinshi uko igihe cy'iherezo bizoba bimeze.
haravuga yuko hazoba ibintu bitandukanye. Tugiye hariya tugasoma mu Byahishuwe Yohana 15 uhereye ku murongo wa mbere ugasoma kijya gice cyose, haravugwa ibintu uko bizogenda bimeze. Ariko mu ncamake uko ibintu bizogenda bimeze uko, hazobaho igihe cyo kuvuga ati iki gihe ni igihe cy'igihe cy'iherezo nk'uko mubibona, tukabona ibintu bitandukanye, ibintu bishasha. Musanzwe mubona ukuntu hano duhura n'indwara zitandukanye eka z'ubwoko bwinshi. Hari n'indwara zitagira amazina, eka hari n'intambara ziba mu bihugu bitandukanye, eka tukazumva ku makuru n'ayandi. Ubwo rero bimeze gute? Ni ibimenyetso by'igihe cy'iherezo. Ni ibimenyetso Bibiliya itubwira yuko mu gihe cy'iherezo hazoba ibintu byinshi bitandukanye. Ariko ibyo bintu byinshi bitandukanye birafise intambwe ku yindi. Havuye iki hazokurikira iki, havuye iki hazokurikira iki. Murashobora gutangara bene data muri iki gihe dukoresha Bibiliya imwe, eka twese twavutse dusangaho Bibiliya ihari, ariko tuhagenda dusoma tugatahura tukamenya Bibiliya y'ukuri niyi, eka cyangwa Bibiliya y'ubeshi niyi. Eka nubwo yoba ari y'ukuri ukayisoma urumva wowe nyene yuko iyo Bibiliya ari iyo ukuri. Ubwo rero Bibiliya yanditswe intuzeya ibitabo byinshi, eka hari n'ibitabo bisigura Bibiliya kandi ibyo bitabo bivuga ukuri. Eka hari n'ibitabo bisigura Bibiliya kandi hariho ibintu bagiye bahinduramo, bakagenda babikuramo, bakagenda bakuramo ibi bashiramo ibi, bisigura yuko bakavuga yuko turi mu gihe giteye imbere cyangwa ibihe byahindutse. Mwene data nagomba ndakubwire ibihe byarahindutse, ariko nubwo byahindutse Bibiliya ntiyahindutse. Kandi nubwo byahindutse Yesu ntaragaruka kandi atubwira ati ibi bintu byarahindutse. Ubwo rero nahawe na jewe kumenya igihe tugezemo icyo, eka tumenye muri iki gihe tugezemo ni icyahe. Basore gwaruka, eka namwebwe bantu nuko muradukurikirana, ubu tugeze mu gihe aho umuntu atungwa n'icyo yigishijwe. Urashobora kuba uri ahantu ushobora gusoma Bibiliya, ariko hari ahantu abandi bantu bari ahantu badashobora gusoma Bibiliya. Eka hariho n'abandi bari ahantu bashobora gusoma Bibiliya ariko ntibashobore gutahura. Eka hariho n'abandi bashobora gusoma Bibiliya ariko bagatahura, ariko ugasanga bahura n'ibitsitaza byinshi bigatuma bataba mu ntumbero y'Imana. Eka ndagusaba wewe uhura n'izo ngorane zitandukanye, kwama wiyegereza Imana no gusenga Imana, eka no kwama uyirira misi yose kugira ngo Imana idufashe. Bibiliya iratubwira yuko kubaha Imana, kugira mu nzira y'Imana ari byo bintu bizodufasha mu buzima bwacu. Bikwifa kuri gusoma ijambo ry'Imana ugatahura nibyo bintu bizodufasha mu bugingo bwacu. Eka niyo nzira idutwara mu ijuru. Eka tudatevye tugende dusome hano ukuvayo, muri Kuvayo igice ca 20 turahera ku murongo wa 4. Kuvayo igice ca 20 ku murongo wa 4. Eka tugusabe ufite Bibiliya ugende uhasome, hanyuma nimba umaze kwasoma urashobora gutahura byinshi, eka kandi urashobora kuguruka utahure yuko ico Imana yagombye kutubwira. Imana yaravuze ati, umutwe w'amajambo hano aravuga ibyageze 10. Ibyageze 10 nuko mubizi ni ibyageze 10, ariko turagiye gusoma kuyu murongo wa 4.
ntukibaze igishushanyo canke igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mw'ijuru canke hasi kw'isi canke mu mazi yo mu biyaga. Ntutuvyikubite imbere, ntutubisabe, kuko jewe Uhoraho Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana ibigabitanyo vya base, nkageza ku runganwe rugira 3 no ku rugira 4 rw'abanyanka. Bene data, mw'iki gihe turafise ibintu dukunze kwitwaza cane twebwe twavutse ku bari basogokuruza ba kera. Turavuga ati jewe papa yasenga mu kanisa iri, ati jewe papa yavuye mu idini iri, ati jewe nakuze senga mu idini iri, ati kandi jewe nakuze mbona tugira ibi n'ibi. Ariko ndakubwira mwene data, ibihe vya kera n'ibihe vy'ubu, mumenye yuko Yesu yaje ku isi kuducungura. Yaje kuducungura kubera twari mu vyaha, kubera tutari tuzi ukuri. Abo bantu ba kera, abo bavyeyi bacu ba kera, ntabwo bari mu kuri. Nubwo bari mu kuri, hariho ibintu bimwe bakora bitari mu kuri. Wasanga ari amakosa, wasanga ari ibintu Imana idakunda. Rero wewe mu gihe uhuye n'agakiza, ugahura n'umuntu mukaganira ijambo ry'Imana, akagusomera ivyanditswe, ntuze witwaje ijambo ryo kuvuga ati jewe nakuze mbona ibi. Ntuze witwaje uvuga ati jewe nakuriye muri ibi. Wakuriye muri ivyo, ariko nubwo wabikuriyemo n'amakosa, utegereza guhindura bivanye n'uko ijambo ry'Imana ritwigisha yuko ivya kera ari ibintu bimwe bitabaye vyiza, ari naco gituma Yesu yavuye mu ijuru akaza kuducungura hano kw'isi. Ubwo rero ndagusaba wewe mwene data, ukanure amaso mw'iki gihe c'iherezo. Mw'iki gihe c'iherezo rero twasomye hano mu Vyahishuwe Yohana 13 ku murongo wa 12 haravugwa ivy'ijambo ry'igikoko c'amahembe menshi, eka n'ivyandiko vyanditswe ku ruhanga. Urashobora kwiyumvira mbega ati mbeko jewe imba hariya ico gikoko kizoshikira kweli? Ico gikoko kigereranwa n'ubutware bwo mw'isi. Ico gikoko kigereranwa n'ibihe vy'iherezo, uko bizogenda biba, uko bizogenda bikurikirana, kugira ngo noneho ivyagezwe eka ivyanditswe vyera muri Bibiliya bishobore gusohoka. Kandi natwe tubibonye tukamenya yuko igihe c'iherezo gishitse. Ubwo rero urashobora kwiyumvira ati bimeze bite? Bibiliya iratubwira neza amabwirizwa 10, eka Bibiliya iratubwira n'umunsi Imana yaduteguriyeho wo kuruhuka. Ubwo rero uwo munsi wo kuruhuka ni umunsi Imana yakoreyeho guhera ku munsi wa mbere gushitsa kunya munsi yagarukirijeho kurema, hanyuma ku munsi ugira indwi ikaruhuka. Yaruhutse ku munsi ugira indwi, niwo munsi Imana yejeje kugira abantu bazoze bakoranira hamwe baganire ijambo ry'Imana, kugira abantu bazoze bakoranira hamwe baganire ivyo Yesu yasize ababwiye ati mugende mwigishe isi yose, kugira ngo intuze abantu bose bo kw'isi bose bamenye ubutumwa bw'Imana. Eka rero mwaka kanya tubandanye turaba ivy'iki gihe c'iherezo bizoba bimeze. C'iherezo hazoba ibintu bikomeye cyane, eka harimo intambara nyinshi, hazoba ibyago bikomeye, hazoba inzara, hazoba amapfa, niyo nzara nyene, eka hazoba kila muntu azoba yikunda, eka habeho no gukunda amafaranga cyane. Ubwo rero hazobaho injyane nyinshi,
habeho ingwara zitandukanye, habeho ingwara zidakira, eka hazobaho kandi n'intambara zitandukanye, kandi hazobaho no gusubizwa iwabo w'abantu bose bazoba bari mu bihugu bitari ivyabo. Ubwo rero bimaze kuba ivyo bimenyetso mugiye mugasoma no muri hariya muri Matayo 24 kubandanya, muzabona ibintu byinshi bizoba mu gihe c'iherezo. Muzobona ukuntu abantu benshi bazoza bakora ibitangaza, ugasanga ivyo bitangaza bakora ibitangaza bikomeye cyane, ariko ugasanga ni ibitangaza bisumba n'ivyo Yesu yakoze hano mu isi. Noneho usomye hariya muri Matayo 24 uzobona ukuntu abantu benshi bazoza baza bigita ati jewe ndi umwana wa Yesu, ati jewe uji wanje urakira, ati jewe nkora ibitangaza, ati nimunkurikire. Ariko bizoba ari ibinyoma, bizoba ari nguvu zitari iz'Imana. Eka kandi muzokumva n'abandi bakubwira ati Yesu yaserukiye hariya, ati Yesu yabonekeye hariya, abantu ngo biruke kumuraba, ariko ntimuzojeyo, bizoba ari ibinyoma. Ivyo niyo magana ngasoma muri Matayo 24 kubandanya, muzotahura byinshi. Noneho rero hazobaho kandi ikintu bavuga ati gushinga umunsi umwe wo gusengerako. Mu minsi hamarumvise abantu benshi bakuragiza ama audio bavuga ati hano dusigaye twinjira mu masoko ngo bakadukubitaho ibidodo, batugira operation abishiraho ibintu nyene batwandikaho ibintu, ariko ivyo byose ari ibinyoma bitarashika. Ntawe uhariye kweri yuko bitazoshika, bizoshika, ariko ntibirashika. Rero ndagusaba wewe mwene data, ureke gukwiragiza inkuru z'ibinyoma, ureke gukwiragiza ikintu utabonye n'amaso yawe. Ntawe uhariye yuko Shetani ateka arakora, Shetani arakora, kandi haraho akora ku mugaragaro n'igihe adakora ku mugaragaro. Ariko hazogera igihe Shetani akore ku mugaragaro atakintu na kimwe yinona, eka umubone amaso ku yandi, ubone abatumwa biwe amaso ku yandi, eka noneho uzocumenye yuko ibintu byakomeye. Ubwo rero mu gihe c'iherezo hazoba ibintu bitandukanye, kandi ibyo byose bizoba ari ibimenyetso, bizoba biriko birerekana yuko igihe c'iherezo cashitse. Nubandanya gusoma mu byahishuwe uzobona igihe c'iherezo uko bizogenda. Hazoba ibintu bikomeye cyane, biteye ubwoba kandi bikaze cyane, kandi Imana uko ibivuga hariya mu byahishuwe kuri kubandanya, irakubwira yuko izoba yamaze gufata ishengero ryiwe yarisize hari ahandi hantu. Ubwo yazoba yasize ishengero ryiwe ahandi hantu kugira ngo ibakingire batazohura n'izo ngorane. Ubwo urashobora kwibaza ati none se twebwe tuzoba turi hano turindiriye iki nimba Imana izoba yamaze kubika ishengero ryiwe? Ubwo ikintu kizoba gihari, hazobaho guhungishwa kw'ishengero ibashire ahantu badashobora guhurirwaho n'ivyago. Niho rero hazobaho gushingwa umunsi wo gusengwa umwe. Uwo munsi wo gusengwa umwe, mw'iyi minsi tumenye gusenga kuwa gatanu, hari abandi basenga kuwa gatandatu, hariho n'abandi basenga kuwa Mungu, ariko hazobaho umunsi umwe wo gusengeraho. Urashobora kwibaza ati none uwo munsi wo gusengeraho uzoba uwahe? Ikintu no gusaba mwene data kugira umenye uwo munsi, nuko no gusaba wowe wigore usome ivyanditswe, usome amabwirizwa, usome kandi wongere utahuze, noneho ubone gutahukirwa umunsi usengeraho n'uwahe.
umuntu asenga kwa Mungu arakubwira ati uno munsi ni umunsi wa Mungu Imana yejeje. Umuntu asenga kwa gatandatu arakubwira ati uyu munsi ni umunsi w'isabato Imana yejeje. Umuntu asenga kwa gatanu arakubwira ati ubu ni umunsi sengaho Imana yejeje. None se kwa ari iminsi 3 eka hariho n'indi minsi tutaramenya tutazi, uzomenya yuko ukuri ari uwawe. Naho iwawe na jewe kugira ngo duhumuke amaso tumenye umunsi w'ukuri n'uwahe, canke umunsi Imana yashyizeho gusengeraho kugira abantu bose baruhukireho n'uwahe. Kandi ikintu tuza kumenya nuko igihe Yesu aza hano ku isi abantu barasenga, ariko umuntu nuko basenga barakora ibyaha ariko bagakora kutamenya. Niyo mpamvu Yesu yaje ku isi akatwigisha, eka mbere akatwereka ibyo dukwiye gukora n'ibyo tudakwiye gukora. Ariko ikintu cyari gihari kera, hari ishengero ryitwa ry'abasabato. None ushobora kwiyumvira ati none abasabato ko basenga ku gatandatu n'umunsi wa gatandatu, none se basenga ku gatandatu? Ekada abasabato nakubwira ati uno munsi ni wa munsi w'indwi. Noneho abasenga kwa Mungu arakubwira ati uno munsi none ko abati no munsi n'umunsi w'indwi. Abandi bakavuga batatu no munsi w'indwi. None umunsi w'ukuri n'uwahe? Aho rero niho ukwiye gutahukirwa kugira ngo umenye. Bibiliya iravuga ati turafise amabwirizwa ari mu Kuvayo 20 ari hano kugira adufashe mu gakiza kacu no kumenya ikibi n'iciza. Eka Yesu yaravuze ati mwebwe aya mabwirizwa ahari uweza yitondera azoshika mu bwami bw'ijuru. Ushobora kuba utayazi ariko ukagira mu nzira Imana ishaka ukayitondera, ugasanga amabwirizwa yose urayakurikiza kandi utayazi mu mutwe. Ubwo rero si ngombwa kuyamenya kugira ngo bagufashe, ahubwo ni ngombwa gutahura ikibi n'iciza, gutahura n'icyo Imana ishaka, eka n'icyo Imana yadushiriye hano mu isi gukora. Ubwo rero hazobaho gutangaza gukora ku munsi umwe, gusenga ku munsi umwe, isi yose gusenga ku munsi umwe. Ushobora kwibwira ati uwo munsi uzoba uwahe? Ntawuzi. Eka nubwo watuzi nta abantu benshi ntibarawumenya. Bashobora ariko icyo tuzi hazobaho gushingwa umunsi umwe. Uwo munsi umwe numara gushingwa, wewe uzoba uhagaze gusenga ku munsi wa gatandatu rero twita isabato. Wowe uzoba uhagaze umunsi wa gatanu gusenga ku munsi wa gatanu ari uwo munsi wawe usengeraho. Usenga kwa Mungu uzoba uhagaze gusenga kwa munsi ari uwo munsi abantu wewe wemeraho gusengerako, ukazokwanga gusenga kuwo munsi, hazobaho ibihano bihambaye. Hazobaho ibihano bizogutuma wewe ugirirwa nabi, ekwa n'ubugingo bwawe ukazogapfa bakakwica. Bivanye n'iki? Bivanye n'uko waze gukurikiza amategeko y'intuzeya y'ubwo butware buzoba buhari ico gihe. Hano twasomye mu Byahishuwe, twasomye haravuga yuko babona igikoko kivuye mu mazi ciruka c'amahembe n'ivyandiko ku ruhanga bigira byo gusebya Imana. Ivyo vyandiko bivuga yuko ari ibyo kurogota no kutuka Imana. Ubwo rero ibyo byandiko bimaze gushika, ico gikoko kimaze kuza, bavuze yuko kizoba cyahawe ububasha buhambaye cyane, ariho hazobaho ico gihe hazobaho ati hazoba hariho ico gikoko kigerama n'ubutware buzoba buhaye ico gihe, buzoba bufise ubushobozi bukomeye cyane, buzoba bufise ibintu bihambaye cyane kugira ngo wewe ushobore kucumvira hanyuma ukurikize ivy'ico gikoko. Ico gikoko tubigeranije twovuga yuko ari nka Antikristo. Antikristo ni ikintu kipinga ibintu vy'Imana, hanyuma kizogerageza kwigarurira abantu kugira ngo bose bagikurikize ivyo gikeneye. Ubwo rero wowe no utashobora kubikora,
uzogirane, uzokwicwa, uzogirirwa nabi, uzogirane. Eka Bibiliya ngaho byahishwe nusoma yose ukayirangiza uzobona yuko niwemera gukurikiza igice gikoko uzoshirwaho ikimenyetso kugira aho uzoba uri hose uzocumenya yuko wewe bazoca bamenya yuko wewe uvuga rumwe n'ico gikoko. Ubwo uzoba wemerewe kwinjira aho hose, haba mu mahofisi atandukanye, eka haba no mu masoko atandukanye, kubera uzoba ufise ikibali. Ubwo rero aho umwana w'umuntu azoba atanguye guhura n'ibibazo kugira ngo ashobore kumva ububabare bwinshi cyane, ashobore kumva yuko ubuzima bwo mu isi ari ubwo kwemera icyo gikoko kugira ngo ukurikize amategeko yacu. Ariko wewe mwene data uzoba uri umugororotsi, wewe uzoba uri umuntu ukurikira Imana, eka ukorera Imana, ugororokera Imana, ibyo bibazo ntabwo uzohura navyo. Imana izoba yamaze gutwara ishengero, izoba yamaze kuja kubika ishengero kugira Imana imyaka yateguye yo guteswa kw'abantu hano ku isi izokwire. Niyo yamara gukwira, Imana izoza gutabara. Imaze gutabara niho hazoba n'izuka rya mbere. Ubwo rero tumaze gusoma Bibiliya iratubwira, reka dusome hariya mu Kuvayo. Turasoma mu Kuvayo ku murongo w'8. Ubwo tusomye ku murongo w'8 uratubwira umunsi Imana yavuze wo gusengeraho. Iratubwira umunsi Imana yavuze wo gusengeraho. Haravuga ngo wibuke kuziririza umunsi w'isabato, mu minsi 6 uze ukore abe ariyo ukoreramo ibikorwa byawe byose, ariko umunsi ugira 7 niwo munsi isabato yanje jewe uhoraho Imana yawe. Ntukagire igikorwa na kimwe ukora kuri uwo wese ubwawe, canke umuhungu wawe, canke umukobwa wawe, canke umugorano wawe, canke umugoranokazi wawe, canke inka zawe, canke uw'inyambukira aba iwawe. Ubwo aya niyo ibwirizwa Imana yaduhaye ryo kubahiriza umunsi wawe wo gusengeraho. Uwo munsi wawe kera barawubahiriza, ariko bakawubahiriza uko Imana idashaka. Ico gihe kera umunsi w'isabato ishitse, haba ari nko ku mugoroba hagize watanguye kurengana isabato yaba ishitse, haba ari igihe umuntu wari we wese ashobora guhagarika imirimo yiwe kugira ngo yitegurire isabato, kugira ngo ashobore kwinjira isabato yamaze kwitunganya yayiteguriye. Noneho isabato imaze gushika, uko abakera babikora, bafata isabato imaze gushika, bagahagarika imirimo yose. Eka nubwo bashobora guhura n'ikibazo, ntibashobora gufashwa bivanye n'uko baca bavuga yuko ukoze akazi mu gihe cy'isabato. Eka haba n'ikintu cyabo cyononekaye, ntabwo bashobora kugifasha kuko birinda gukora ikintu ku isabato. Eka kera kintu cyose bakora indugumba gashobora kuza bagifata nk'igikorwa gikomeye kitategetswe gukorwa k'uwo munsi w'isabato. Noneho rero n'uwo munsi w'isabato ntabwo washobora kugenda ahantu kure, bivanye n'uko waba washobora kugenda ugomba ukaboneka yuko wakoze igikorwa. Bibiliya iratubwira yuko aho watera ibuye rikagarukira ntibashobora kuharenga, wagarukira aho nyene. Ariko ndakubwira mwene data,
imana imaze kuza hano ku isi, yesu amaze kuza hano ku isi kuducungura, ntabwo yaje gukuraho isabato, ahubwo yaje kwerekana ikibi n'icyiza umuntu akwiye gukora. Yaje kwerekana yuko isabato ari isabato umuntu wo kwiyeza, agasenga, akavuga ijambo ry'Imana, tugakoranira hamwe, eka mbere tukaganira iby'Imana. Noneho yaravuze ati ku isabato nta kushobora kuyubaha cyane gusumba uko wubaha Imana. Wubaha Imana abe ariyo sabato yawe, Imana ibe isabato yawe, Imana ibe inzira n'ukuri y'ubugingo bwawe, ariko isabato ibeho umunsi wo kuruhukiraho, wo guhagarika ibikorwa. Noneho rero kera abantu bahimbaza isabato ubutariko, kuko bafata isabato bagacanganya n'ibintu bya kera bya cyami, ugasanga ibyo bintu byacafuje isabato. Kuko kera ushoboye gukora ikosa barashobora kwicwa, kuko kera urwaye wafashwe barakuraba bivanye n'uko banga gukora isabato. Noneho Yesu yaraduciriye umugani, aho yariko aragenda n'abigisha biwe bagaca mu murima w'ingano, noneho yamura akantu ko mu murima, noneho babigishwa batangura kumutunga intoki bamuvuga ati raba ibintu ariko arakora ku munsi w'isabato. Ego yarabikoze, ariko yarabishiye ati kubera iki muriko murahangayika n'isabato kandi isabato ari jewe? Ubwo isabato yagombye kuvuga yuko isabato ni Imana, isabato ni isabato nkuru ni Imana. Isabato nayo y'umunsi ni umunsi wo kuruhukiraho kugira ngo muganire n'iby'Imana, ariko ntuyubahirize cyane gusumba uko wubaha Imana. Ugereranya n'uko umuntu aba ariko arubahiriza ikigirwamana, kubera isabato nayo yashyizweho n'Imana. Utegerezwa kubaha Imana, hanyuma ukemera ibyo Imana ikubwira, ugakora ibyo Imana ishaka. Ubwo noneho ku isabato ni umunsi wo kuruhukiraho imirimo yose ikorwa mu minsi 6, hanyuma ukaganira n'Imana ku munsi ugira 7. Noneho Yesu yaravuze ati ntabwo ushobora kugira inka yawe, ntabwo ishobora kugwa mu kinogo ureke kuyishayura cyangwa kuyikuramo kubera ari ku munsi w'isabato. Urayifasha kuko uriko urayifasha, n'ikinyabugingo uriko uragifasha. Kandi iravuga ati n'umuntu agwaye ukamushuriza akayi, urashobora kumushuriza akayi akanywa cyangwa ukanamuvura, kuko uriko urakora igikorwa cyiza, uko urabungabunga ikiremwa cy'Imana. Ni ikintu cyose cyaremwe n'Imana, ni ikintu gikomeye cyane Imana yubaha kandi yabishyizeho ku mpamvu. Niyo mpamvu hariya havuze ati ntukibazire igishushanyo gisa n'ikintu na kimwe kiri hano ku isi, kandi ntunacikubite imbere. Bivanye n'iki? Ikintu cyose cyaremwe n'Imana ntabwo gishobora gusumba Imana. Kuba nucikubita imbere kizoba ugisumbishije Imana, uzoba ugisumbishije Yesu. Rero ubwo ntabwo dukwiye kubyikubita imbere, eka kandi ntabwo dukwiye gufukama tubisenge, cyangwa ntabwo dukwiye gukora n'igishushanyo na kimwe gisa n'ikintu na kimwe kiri hano ku isi, cyangwa tucikubita imbere. Imana yavuze yuko ibyo bintu bitari byo. Ubwo rero icyo gihe hadoshingwa umunsi umwe wo gusengwaho twese. Uzokwanga gusengaho k'uwo munsi azohura n'ibyago, uzokwemera gusengwaho no k'uwo munsi azoshigwaho ikimenyetso. Ubwo uzokwanga gusenga k'uwo munsi azoba icyo gikoko kizoba cyashinze, azokwicwa
namara kwicwa yanka gusenga kwica k'uwo munsi, niyo Bibiliya itubwira yuko uzoba wicunguye. Ubwo rero umaze kwicungura, uzoba wicunguye kuzoza mu ijuru uciye mu rupfu. Ariko hakaba hariho abandi 144 Imana izoba yashyize ahantu bizoshobora kuja mu ijuru batagizene, baticunguye, batarinda kwicungura, kuko bene bamaze kwicungura kera mu gukora ivyo Imana ishaka, kandi batazohura n'ico kibazo. Ikibazo ni kuri wewe na jewe kumenya ati mbega twiteguye kuzo kwicungura twebwe nyene, canke twiteguye kuzojanwa n'Imana tudaciye mu rupfu. Ubwo wewe na jewe nahawe kwiyumvira tumenye iciza kuri twebwe n'icahe. Ubwo rero umaze gupfa uciye mu kwanka kuzosenga k'uwo munsi, uzoba wicunguye. Ariko Bibiliya tubwiye ko uzoshobora bake. Kubera gushobora bake ni ukubera ububabare buzokwiyongera inshuro nyinshi gusumba uko bimeze ubu. Ubu ngubu umuntu ashobora gukubita ikofe ukanabyuka, ariko icyo gihe uzobabara cyane ku buryo buva yuko n'umuntu akuriye urwara gusa uzumenga agushumise imbugita. Ubwo rero umwe bwata nahawe kumenya ati uwo munsi uzoshingwa n'uwahe. Mu gusoma Bibiliya uzotahura umunsi w'ukuri n'uwahe, eka uzotahura kugira ube mu nzira y'Imana niyahe. Ubwo rero niho tuzohura, abantu bazohura n'ibyago mu isi imyaka ishika kuri ngahe. Bibiliya iravuga imyaka ivuga kuri ngahe bazohura n'ibyago hano mu isi. Hanyuma abantu bimaze kubuko, Imana izoza gutabara. Imaze kuza gutabara, niho Yesu azoza kudutora. Hanyuma abazoba bapfiriye mu kwizera cyangwa abazoba bapfuye mu kwicungura bazozuka mu izuka rya mbere, hanyuma basanganire Yesu mu kirere, hanyuma bashobore gushika mu ijoro. Kwicungura ni ikintu kigoye cyane. Kwicungura ni ikintu kizoshobora bake, bivanye n'uko kwicungura hazoba hari ububabare bwinshi, kandi hazoba hariho n'ibintu byinshi bizotuma wewe wumva yuko ubabaye cyane, mbere bizogushuka ukamengo kwemera amategeko y'icyo gikoko niyo izotuma bikorohereza. Ariko ntabwo bizoba ari ukohereza na gatoya, ahubwo bizoba ari ukubabara kuzoba kuriho kurategura ukundi kubabara. Kubera inyuma yo kwicungura cyangwa inyuma yo kwemera ibyo bintu by'icyo gikoko, wewe uzoba urose agahimwe gatoyi, ariko uzoba urindiriye urubanza. Noneho Yesu niyamara kudutwara mu ijuru, tuzogenda mu ijuru tumare imyaka 1000 turi mu ijuru. Ubwo rero nibwo abantu bari mu isi, haba bamwe bemera gukurikira cyangwa ikoko, eka haba bamwe bemera gukurikira ibyo amategeko yo mu isi, niho bazotangura guhura n'ibyago bivuye mu ijuru byo kubabaza abantu badashoboye gukurikirana cyangwa batashoboye kumvira Imana. Kutumvira Imana nibyo bizotuma dusigara hano mu isi, nibyo bizotuma wewe ushobora gusigara hano mu isi, nibyo bizotuma uzogerwaho n'urubanza ruhambaye cyane. Ubwo Imana nk'uko Bibiliya ivuga, abantu bazomara imyaka 1000 mu ijuru, abantu bazoba barahura n'ibibi bitandukanye hano ku isi, hanyuma Imana abandi bazoba bari kunezererwa hamwe mu ijuru n'Imana. Imyaka 1000 iheze, Bibiliya nk'uko bivuga, isi izohindurwa isi sha
eka ihinduke paradizo. Nimara guhinduka paradizo, izoba isi imeze neza cyane, eka nta cyaha kizoba gihari, nta burake buzoba buhari, nta shavu rizoba rihari, nta mafaranga azoba hari, hazoba hari akayaga k'Imana, hazoba hari umucyo w'Imana. Nibwo tuzobanuka ku isi, tukaba ku isi yarahinduwe isisha kuba paradizo. Tumaze kuba hano muri paradizo, niho tuzoba hano ku isi imyaka yose. Wewe urindiriye kuba muri paradizo? Wewe urindiriye kuzoba mu ijuru, cyangwa urindiriye kuzoba mu muriro? Nahawe nanje kugira ngo dushobore kwikebuka no kwitegura no kwiyumvira icyiza cyo gukora no mu gusoma Bibiliya, kugira ngo dutahure aho dushobora guhagarara. Nababwiye mwene data, turi mu bihe bitandukanye, turi mu bihe bigoye cyane, dukwiye kwikebuka tukamenya aho isi igeze, eka kandi tukamenya n'ibyo dukwiye gukurikira. Muri iyi minsi hagiye kuza ibintu bikomeye cyane nk'uko tubibona. Haza indwara z'ibyaduka zidakira, eka haraza n'indwara nyinshi. Ushobora kubona amafaranga ariko akagutera ikibazo, ushobora kubona ibiryo byiza ariko bikagutera ikibazo, eka ushobora kwiyumvira kuri mahoro ariko nta mahoro uzoba urimo, nta mahoro uzoba urimo, kubera ayo mahoro ni akanya gatoyi. Ariko nk'uko Bibiliya bivuga, amahoro yo mu ijuru, amahoro yo mu ijuru niyo azoba ariyo mahoro meza cyane, kubera tuzokwibera mu ijuru, tuzokwibera muri paradizo ibihe bidashira, tunezerewe, atabubabare buhari, eka atari ikibazo na kimwe gihari, nta rupfu ruzoba ruhari, eka nta kintu na kimwe cyitwa kiko cyaba mu isi cy'ububabare tuzongera guhura naco. Turagushimira wewe washoboye kubana natwe, turagushimira wewe washoboye kugira share rino jambo turaganira, eka tuzobandanya tugira twibukanya iby'igihe cy'iherezo, na cyane cyane kuguhimiriza gusoma mu gitabo cy'ibyahishuwe kugira ngo ushobore gutahura intuze iby'igihe cy'iherezo. Igihe cy'iherezo ni igihe kizoba kigoye cyane. Igihe cy'iherezo ni igihe kizoba uwo ari we wese adashobora kwihangana, n'ububabare buzoba buriko burabera ku isi. Ubwo rero we mwene data, ndagusabe ubandanye gusoma mu byahishuwe, ubandanye gusoma mu byahishuwe, igitabo cy'ibyahishuwe. Uzosoma byinshi, uzobona byinshi by'igihe cy'iherezo, eka uzobona n'ibyo abamarayika 7 bazoza bamanura ibintu byinshi byo kubabaza abari mu isi, kugira ngo isi ibandanye guhura n'ibibazo, cyane cyane bari abantu badashoboye gukurikirana Imana. Eka tugusabe ugende gusoma ibyahishuwe, ugende gusoma ibyahishuwe 13 ku murongo wa mbere kubandanya, usome n'ibyahishuwe 15 ku murongo wa mbere kubandanya, eka usome no kuvayo 20 gushika guhera kujya murongo wa mbere kubandanya, kugira ajya amabwiriza yose uyatahura. Noneho numara kuyatahura uzomenya ukuri kw'ibyo ushobora gukora. Turamushimira wewe washoboye kubana natwe, turamushimira wewe ushobora
kugira share kugira ngo ibibera hano kuri Kwizera 90 TV bandanye gushika kuri benshi. Eka tugushimire nawe wewe wari kuradukurikirana kuri Facebook live. Tubandanye tukifuriza ikigoroba ciza ubwo naho ubutaha. Eka tutararangiza turangize n'isengesho. Mana yacu, Mana ushobora byose, Mana uvyagiye mu ijuru, turagushimira kwiri jambo ryawe uduhaye muri kino kigoroba. Turagushimira ukuntu wama utuburira buri mwanya utuburira igihe cy'iherezo. Eka utwigisha n'igihe cy'iherezo ukuntu kizoba kimeze. Rero Mana turagusaba kutazotsindwa n'ubanza. Turagusaba Mana kuzobana natwe muri minsi y'igihe cy'iherezo. Eka ubandanye kutwigisha ijambo ryawe ugusumba ko turizi ubu ngubu. Eka Mana ubandanye kuba natwe, ubandanye kutwihanganisha ibibazo dukora navyo Mana, ubandanye kutugirira neza, ubandanye kuturinda, ubandanye kuziga mu bwoko bwawe Mana. Ntiwemere Mana ko tuzoba mu rufu udahera, ntiwemere ko tuzoja mu muriro Mana udahera, ariko tugusavye Mana kutwigisha ijambo ryawe. Eka Mana no kugerageza Mana kugarura bariya abantu bazimiye batarakumenya Mana, ubigisha ijambo ryawe. Eka ubigisha iby'ubwami bwawe, utwigishe Mana yuko ibintu byano ku isi ari iby'akanya gato. Eka inyuma y'ibi byose tuzogira urubanza. Uduhe Mana kutazocindwa n'urubanza, uduhe Mana kutazocindwa n'umugwanizi yamadutera buri munsi mu izina ry'Umwami Yesu. Turakweretse abari mu bitaro, turakweretse abari mu ngorane zitandukanye. Eka turakweretse abari mu ngorane zitandukanye, turakweretse abari mu ngendo. Eka Mana turakweretse n'abari kubahoga ijambo ryawe, kubera bari kubahoga ijambo ryawe mu kuvuga ubutumwa. Eka bakabuzira, bakagirwa nabi kubera baravuga ubutumwa. Bana nabo Mana bazigame Yesu, natwe ubandanye kutuzigama. Turakweretse buno bugingo bwacu Mana, ubandanye kubuzigama, ubandanye kuzigama imiryango yacu. Eka ubandanye kutwigisha, ubandanye kurera bene wacu, ubandanye kurera abana bacu. Eka ubandanye kurera Mana n'abantu benshi bamaze kuzimira mu kubagarura Mana. Turagushima kuri Mana, turagushima ko badufashije. Tuzigame mw'ibi tugiye gutangura, bana natwe mu bikorwa byose tugiye gukora, na cyane cyane Mana ubandanye kutuzigama misi yose, no kubana natwe mu byo tuzoba turimo, no kudukebura mu bibi tuzoba turakora, mu bibi tuzoba tugiyemo Mana uzoze udukebura Mana. Turagushimira kuri Mana, turagushima ko wabanye natwe. Tugusabye muri bikeyi byinshi biduhera ubuntu n'imbabazi mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Turagushimira wewe wabanye natwe. Eka turagushimira wewe washoboye kugira share kugira ngo iri jambo ritoye tuganire makano kanya rishobora gushika kuri benshi. Ubandanye kugira share, eka no kugira subscribe kuri channel yacu kugira ngo ibiganiro byacu bizoze bigushikira bitagoranye. Turagushimira rero, mugire ikigoroba cyiza. Eka naho utaha murakoze.